halabazi iriye mu byaha batayinzira y'umucunguzi bameze n'amazazimiye. Akaba rero icyo gihe kiranga yagereranywa n'uko ubu bavuga Yesu, kuko baca kuri kiranga ngo ari we abavugira ku Mana Rurema. Ni ukuvuga Imana Rurema bari bazi ko ihari. Ni ukuvuga icyo gihe izaririmba cyane zari zo mu gitabo ntiyari amakorali, ariko nk'uko umaze kubivuga hari n'abagira amakorasi gusa izo mu gitabo ntibigere baziririmba. Nyuma ijambo ry'Imana bakariha nk'iminota 15 cyangwa 20 cyangwa 30, ariko ubundi kera ijambo ry'Imana ryagiye umwanya uhagije bagasigura, hakaba umwanya wo guhamagara abantu kwihana, hanyuma bakabona gutaha. Kandi urabona ko ijambo ry'Imana bariha agaciro. Bakunzi mwaba mukurikirana ibiganiro kuri Brightness Burundi, ndabaramukije. Ni Jean Claude Maniratunga kandi kuri micro, kaze mu kiganiro kahise k'ishengero no guhimbaza Imana. Nkuko nama nabivuze, kutiyumvira kuri kahise ni gukora amakosa nk'ay'abandi bakoze, ariko iyo twiyumvire kuri kahise tukakiga ko turaba muri kubu bikadufasha gutegura muri kazoza. N'ubu nasubiye kubazanira umutumire w'inararibonye afise ibitari bike agiye kutuyagira ku bijanye na kahise k'ishengero n'ingene uno munsi bimeze. Reka ntabicisha amajambo, ndamwakire umutumire wacu, turabakiriye. Murakoze cyane. Hamwe no kubakira turifuza ko mwidondora kugira ngo ababumviriza bashobore kumenya abo muri bo. Jewe nitwa Ruvugana Joseph Ferdinand, ndi umupasitori kandi ndubatse, nkaba nkutse kuko mfise imyaka 70 yuzuye, kuko nayujuje itariki 23 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka. Wow. Rero mfise n'abana, Imana yaduhezagije abana 4. Umwe yaramaze gutaha mu ijuru, dusigaranye 3, nkaba mfise n'abuzukuru 12. Ndi umwe rero mu Yesu yagiriye neza, nashoboye kubatizwa mu 1965, ariko nkizwa neza nakira Yesu nk'umwami n'umukiza, nkumva ko bindimo mu 1997. Inyuma y'imyaka 5. Yego. Murakoze cyane. Mbe musanzwe murongo ishengero irihe? Ndongo ishengero ryitwa ishengero ryo guhinduka no kuruhuka, Rest and Transformation Church. Ndi umurongozi waryo kandi abadariserukira mu buryo bw'amategeko. Rikaba rimaze imyaka 12 ryemerewe gukorera hano mu Burundi. Ubu dufise amadistrict 5, kandi rikorera mu province 9. Icyicaro gikuru kirihe? Icyicaro gikuru kiri Gitega, muri commune Gitega, muri zone urbaine ya Gitega, muri quartier Rushasha, ahantu Inyabisindu twita Sinayi. Kandi ngani naho muba? Ni naho tuba. Murakoze cyane kutwidondora bakunzi bacu, ndizera ko mumaze kumumenya. Niwe tugiye kumarana umwanya atuyagira ku bijanye na kahise. Mutama wacu, biravugwa yuko ubutumwa bwiza hari igihe bwashitse mu Burundi, ariko kandi bwashitse basokuruza bafise ingene bizera Imana.
mwadufasha gutahura ubutumwa bwiza butarashika ingene abarundi aho hambere bizera. Nk'uko nababwiye yuko njyewe navutse mu 1954 ubutumwa bwari bwaramaze kuza mugabo narabona ko abakera bakora imigenzo yabo kuko barasenga uwo bita kiranga bakagira ibyo bita ibihweba hakaba rero icyo gihe kiranga yagereranwa n'uko ubu bavuga Yesu kuko baca kuri kiranga ngo ari we abavukira ku Mana rurema ni ukuvuga Imana rurema bari bazi ko ihari kandi bakayitinya ariko bakabicisha kuri kiranga. Ni nayo mpamvu kenshi batora n'ibimazi by'intama amafu n'ibindi bavuga ko hari iyindi Mana ishobora kuba iriho iruta kiranga. Kandi byabyerekana n'uko iyo hari nk'umurwayi bakavuga umupfumu yaraza akagerageza yabona byanze akavuga ngo hasigayeho Imana y'Uburundi. Imana y'Uburundi. Hasigayeho Imana rurema. Yego. Iyo Mana rurema niyo bita Imana y'Uburundi. Nk'ico gihe bavuze Imana y'Uburundi baba mu vyimviro vyabo bariyumvira ko ibindi bihugu bifise izindi mana zabo ngira. Niko bavyumvira. Wow. None ubutumwa bwiza burashitse. Abarundi basanzwe bizera Imana muri ubwo buryo. Mbega ubutumwa bwiza bo barabwakiriye? Icyo ubutumwa bwiza barabwakiriye ariko babwakira ku nguvu. Ku nguvu. Impamvu babwakira ku nguvu ni uko bavuze ubutumwa bwiza umuntu yemera kuba umukristo hari ibikorwa by'abakoroni atakora bigatuma bamwe babyemera nyine ku nguvu. Ikindi ni uko byari bigiye gukuraho imico bari basanzwe bafise bakabazana mu yindi mico. Basanga bahindutse abasirimu bakambara neza no kwikomeza iriya gikristo bakumva ko ari agateka bituma babikunda. Aya mazina twita ubu y'igifaransa ba Joseph Ande ba Jean Claude ukumva ari akazina karyoshye ku buryo bavuga bati niba uvuye kubatizwa dusubira kwitwa izina ry'igishenzi ukwiye kwitwa izina ry'igikristo. Ibyo bikaba byarerekana by'ukuri ubutumwa ntibabwakiriye nk'ubutumwa bubahindura imbere mu mutima, babwakiriye nk'imico, guhindura umuco atari guhindura umuntu mu buryo bw'imbere. Ikindi kibyerekana ni uko abazungu babikoresheje suforme yo gukoroniza abantu kugira ngo borohe, noneho ubukoroni bubone uko bukora abantu bose bubaha. Abamisiyoneri bari bafise iyo filozofi, mugabo abanyafurika bo bari bazi bati Imana tugiye gusenga noneho imeze neza, kandi bakumva yuko umenga kubyakira ni sawa, ariko kubona ari nk'idini atari guhindura abantu abigishwa ba Yesu. Ndumva ko ari intambamyi ikomeye rwose basokuruza bashobora kuba babayeho. Nca niyumvira mbega ishengero rya mbere canke amashengero ya mbere yaciye atangura
gukora yitwa abaporoti, yitwa ko abyawe n'ubutumwa bwiza, mbega baciye babaho gute? Mbega ishengero ho ryaciye ryiyubaka gute mu gihe batari bakiriye mu buryo bwo kugumbira ubutumwa bwiza biciye mu guhindurwa nabwo? Uburyo babakiriye burya urabona ko abamisiyoneri baje bafise intumbero yo guhindura imico y'abarundi. Uti gute? Ni uko bakaza bazanye ubwo butumwa bwiza, kandi bakazana n'ibindi by'iterambere, akarorero nk'amashuri. Urumva niba bazanye ishuri wagenda kwiga gusoma no kwandika, bakazana ibitaro, urwaye bakagenda kwivuza, bakazana ibintu by'imyuga, ugasanga hariya bari kubaza, bari gukora utuntu gutyo. Ibyo rero byatumye abantu babegera cyane, banabigira ko bagira ibindi bintu bamenya, bituma habaho guhinduka, mugabo atari guhinduka imbere. Reka ntange nk'akarorero, niba baraza bakavuga bati nimureke kuborerwa, ntibabasobanurira impamvu yo kuborerwa, kandi bari bakwiriye kubasobanurira impamvu y'akaborerwa, ikibi cyabyo, hanyuma bakihana bazi ibyo ari byo. Ibyo kuko batari basobanurira, wasanga babatizwa mugabo bakaca ku ruhande bagakora ibyo bikomeye. Ikindi gikomeye cyane, hari ababatizwa bagakomeza bakanabahandura, ya migigwa yabo bagira igakomeza, kandi bitwa ko bakiriye n'ubutumwa bwiza. Rero urumva yuko ibyo byose byatumye ubutumwa ntibwavuzwe nk'ubwo bwagomba kuvugwa, ariko ubutumwa bwiza ni bwiza rero, kuko nubwerekana urupfu rwa Yesu Kristo, n'ukuntu yazutse, kandi n'ukuntu yagiye mu ijuru, n'ukuntu azogaruka kutujyana mu bwami bw'Imana. Amen. Murakoze cyane batumire bacu. Murumva yuko ari ikintu cy'inkoramutima cyane umutama wacu, ariko adufasha gutahura ingene ubutumwa bwiza bwakiriwe, uburyo byakozwemo, n'amakenga yanje mwana yumvise ko intango y'ishengero ishobora by'ukuri kutari ifise urufatiro ruri solide canke go, naho haba hariho ivyogaragara bisa nabyo. Mutama wacu, dukomeze ikiganiro aho hambere namwe murakiri ubutumwa bwiza, murinjiye mu ishengero. Mbega amakoraniro yanyu y'ico gihe yaratunganijwe gute? Amakoraniro y'icyo gihe, mu gihe cyacu barateganya abantu baza kudusigurira ijambo ry'Imana, kandi ukabona yuko barizi, bakadusigurira, bakaduhamagarira kwihana, tukagenda tugapfukama, tukatura ibyaha byacu. Mugabo rero nk'uko navuze, reka ntange akarorero ko hari umumisiyoneri umwe, sinamuvuga izina, yaza akavuga ubutumwa akavuga ngo sema yote ndakupatia shirizi. Urumva ubutumwa yarabuvuga, mugabo urumva ko ashaka kuvuga ngo vuga byose ndaguha ishati, kandi koko umaze kwihana yaca guha ishati. Urumva rero ubwo butumwa ntibwari ubutumwa nyabutumwa, urumva ko harimo tubyita manipulation yo kwemera ikintu ari uko hari icyo witeze kuronga. Ubwo butumwa rero ntibwari bwo, mugabo hari n'abandi bavuga ubutumwa koko ukabona ko babuvuze. Reka ntange akarorero, hari nk'umumisiyoneri yitwa Kigo, yari umwanglikani, yahavuze ubutumwa mu buryo budasanzwe, aravuga mu banyeshuri, aravuga mu mashengero, akavuga ubutumwa agatanga n'igishinga ntahe, ukaba yuko bikora ku mutima, kandi bigatuma abantu bashobora guhinduka. Hari ibyo
indirimbo baririmba zari ziriya ndirimbo zo mu gitabo cyo guhimbaza Imana kandi wasanga zimeze neza ziryoshye zirimo amavuta ugashobora kuziririmbuka turi kukarira ukira yego. Wow, urakoze cyane. Murumva ko hariho twavuga yuko nk'abamisiyoneri batuzaniye ubutumwa bwiza, hari baba bari nko mu migwi ibiri, mba ko hari abashobora kuvuga ubutumwa bwo n'abandi bashobora kuvuga ubutumwa butari bwo, nabo bose baba bitwa bazanye ubutumwa bwiza. Urakoze cyane. Hanyuma ikindi numvise ni uko amakoraniro y'igihe cyanyu yaba arimwo ubutumwa bwiza hakabamo n'iby'indirimbo. Mbega ni gute ibyo bintu byashobora guhanahana? Uno munsi turafise amakoraniro ugasanga ijambo ry'Imana rifise iminota 30, indirimbo zitwaye isaha n'inusu. Dufise korale 9 n'umugabo w'imbaza no gutazira, abandi ntabwo usanga bafise umugabo w'imbaza no gutazira gusa atanama by'amakorale bafise. Mbega ico gihe cyangwa niko byari bimeze? Siko byari bimeze, mugabo biterwa nuko n'urutonde rwa misiyoneri. Jewe nk'isengero nakuriyemo ryari Methodiste. Bari bafise indirimbo baririmba, imitegekere ntiyemera yuko urenza indirimbo zitoranijwe urenze izo mu gitabo. Niba izo mu gitabo ari 2, izitoranijwe ntizagomba kurenza 2. Izitoranijwe bisobanura izindi baronde ku ruhande, izindi z'amakorali. Ni ukuvuga icyo gihe izaririmba cyane zari zo mu gitabo ntiyari amakorali. Ariko nk'uko umaze kubivuga, hari n'abagira amakorasi gusa, izo mu gitabo ntibigere baziririmba. Nyuma ijambo ry'Imana bakariha nk'iminota 15 cyangwa 20 cyangwa 30. Ariko ubundi kera ijambo ry'Imana ryagira umwanya uhagije bagasigura, hakaba umwanya wo guhamagara abantu kwihana, hanyuma bakabona gutaha. Kandi urabona ko ijambo ry'Imana bariha agaciro. Ariko ubu ni indirimbo nizo baha agaciro n'amakorasi kurusha ijambo ry'Imana. Urakoze cyane. Mbega hoho ku bijyanye n'ubutumwa mwaririmba icyo gihe, uno munsi turi ahantu umukozi w'Imana cyangwa umwigisha w'ijambo ry'Imana cyangwa umusiguzi w'ubutumwa bwiza ashobora gusigura, ashobora kwigisha, hanyuma ugasanga ibyo ariko arigisha uwo munsi abaririmbyi ibyo baririmbye biratandukanye n'ibyo umwigisha w'ijambo ry'Imana yigishije. Ugasanga umwigisha w'ijambo ry'Imana ariko yigisha nk'akarorero ku rukundo, mugabo abaririmbyi baririmba bakaca baririmba nk'ibya Namani, bakaririmba bya Yosefu n'ubundi burorero. Mbega niko byari bimeze igihe cyanyu, aho umuririmbyi indirimbo yaririmba atahasano yabifitaniye n'umwigisha w'ijambo ry'Imana cyangwa umusiguzi w'ubutumwa bwiza? Namwe byaterwa n'urutonde rw'ishengero. Hari amashengero amwe wasanga agira urutonde akamenya bati kwa Mungu bazovuga ijambo ry'Imana rivuga kuri ibi. Noneho uri kuri porogaramu akaca araba indirimbo ziri muri biriya bitabo byo guhimbaza zihura n'iryo jambo azokwigisha uwo munsi. Icyo gihe bikajyana. Hari n'igihe iyo baba bafise igikorane gikomeye cyane bakaba baravuze umutwe w'icyo gikorane, n'amakorali ashobora kuririmba indirimbo zihuje n'iryo jambo ry'Imana. Atari uko na kera niko byari bimeze, abaririmbyi bashobora kuririmba indirimbo ugasanga ntayihuriye n'ijambo ry'Imana bigishije ubuvuzi. Byarabaho kandi n'ubu biracyahari mu mashengero menshi, keretse amashengero amwe usanga amateme ya buri ndwi bashyira kuri taburo, abaririmbyi bagaca bategura indirimbo bakurikije birya byarateguwe. Cyane cyane byo muri Anglikani barabikora, ariko mu yandi mashengero ni nayo nzitayo bahuza indirimbo n'ijambo ry'Imana
kiretse kuri noheli no kuri pasika no kuri pantekote kuko abaririmbyi baba bazi yuko ari za noheli nta bindi biririmba ariko mu yindi minsi usanga umuvugabutumwa ari kuvuga ku kwihana abandi nabo bari kuvuga ku bindi mu ndirimbo zabo rero bishobotse bigahura biba ari amatabya y'amavuta mbese muri byiza ubutumwa bukajya bwakwinjira neza murakoze cyane murakoze namwe ndumva ikiganiro cacu kirushiriza kugenda neza kandi batumire bacu nizere ko muriko murafashwa n'amakuru mutama wacu ariko aduhereza dukomeza ikiyago cacu muta ugiye kuraba ikiririmbyi caho hambere ukaraba n'ikiririmbyi ca kino gihe mbega ni bimwe si bimwe kuko uko baririmba mbere babona yuko mpemu w'Imana by'ukuri ari muri bo ukabona ko indirimbo zabo zirimo amavuta kandi bakaririmba indirimbo zishingiye ku ijambo ry'Imana ariko ab'iki gihe ubona indirimbo baririmba arizo kwinezeza kubyina kumererwa neza indirimbo ndetse usanga zirimo n'imigani imigani yo gucokorana ugasanga irimo imigani yo gucira imanza abandi kuri ugasanga irimo ugasanga nta mavuta arimo hari n'amakorasi baririmba ikibazo icyo baririmbyemo ukakibura rero biratandukanye ikindi iki gihe urabona ko harimo bakora gitari amasembare ibiki ugasanga instrument nizo bashaka ko zijya hejuru kuruta amajyambere ugasanga ibirabana n'amajwi uko yagomba gutonda siko bimeze ahubwo ama-instrument yari hejuru abantu bashaka kwiyerekana mu mwanya wo kwerekana Yesu muri za ndirimbo bashaka kwiyerekana rero by'ukuri biratandukanye mugabo ibyo niya si ukuvuga ko ari bose ni hamwe nyine bavuga bati nta murongo w'isaka hari n'abandi koko bumva ko baririmba indirimbo zirimo amavuta kandi zifasha n'abandi ariko uravye muri rusange ubu biratandukanye ni nuko baririmba indirimbo kera ikindi nuko kera indirimbo bariziririmba muri solfège bakaca bakurikiza amajambo ugasanga bari kuririmba mu majwi andi yumvikana neza ariko ubu ni hake usanga bakurikiza amanoti bapfa kuririmba gusa bagakubita amagitari amatemba akagwara abana bo mu nda bo bagira ingorane n'abahetswe usanga ari ikibazo kandi umuziki wo ugomba koroha amajambo akumvikana kugira ngo ubutumwa bushikire abo bugenewe murakoze cyane je numva mfashijwe rwose numva mfashijwe sinzi wewe kutwumviriza yuko vy'ukuri nawe utari gufashwa iyi harmoni mutama ariko atubwira gufata urugezo rw'umuziki ku rugero rwawo yaba amajambo akumvikana mbega vy'ukuri twebwe aho duherereye bimeze gute aravuze ngo amatempa y'abantu mu matwi bakagira ikibazo abana bari mu nda bakazovuka bafise ikibazo kubera umuziki nahaco kwibaza ati mbere two tubikora gute kwaho hambere babona ko bikwiye byose gutunganywa neza bigakorwa ku rugero turushize kuvyiyumvira ko kumbure vyodufasha turiko tumera nk'abasozera muta turiko dusozera ikiganiro cacu mutama mwoba mwarabaye baririmbyi canke mwoba mukiririmba narabaye umuririmbyi kandi nararongoye n'amakorali igihe kinini kandi ndabikora wow nawe mwotoririmbira nk'akaririmbo kamwe turiko turasozera ikiganiro reka baririmbira akaririmbo ka kera twigeze kuza turirimba
mugabo ndaririmba imirongo ibiri gusa. ntaco Hana amazi biriye mu byaha batanye inzira y'umucunguzi bameze zazimiye mu byaha muze mwese turondere abahabi mu byaha tuzogira akaneza nituzana bahavye kwa Yesu. wow numva ari akarimbo keza gahamagarira abandi kuzana abandi kuri Kristo. Kandi akaju kanyu ndumva aho hambere ko kabica bigacika. Mutama wacu, sinzi ko hari akajambo ka nyuma wobwira abariko baratwumviriza. Yego, akajambo nobwira nuko dukwiriye kwamamaza ubutumwa bwa Kristo neza nk'uko Yesu yabuduhaye. Kuko yavuze ati tugende duhindure amahanga yose abigishwa. Nuvuga tugomba kubabwira ubutumwa bwiza, kandi ubutumwa bwiza bushingiye ku rupfu rwa Yesu Kristo no kuzuka kwiwe no kujya mu ijuru no kuzogaruka kuza kwakira umugeni. Tuvuge kuko abantu by'ukuri bararushe, barakeneye kuruhukira muri Yesu Kristo. Murakoze cyane batumire bacu, ni hano dusozereye ikiganiro cacu. Imana iduhezagire.